sha muri kino gihe kweri Lolilo dore ndamusengera ku Mana akoze akantu k'akaherere baba bagatoye kuri page rero umwegereye urana kumengo nawe nyine abantu bose baba aba promoter kandi bose bamupostinga kona kantu kabi kitubona kwibibi Lolilo ahubwo tubone n'ivyiza yakoze Lolilo yazamuye benshi Lolilo yarigeze kuba hit rega nubari hit man nuko management zonga iwacu ziragoye Lolilo yaruse mu manager mwiza n'umuririmbyi mwiza sisi kuri aja mu makonseri ukabona igena ririmba zabe mama twizande bro usanga abantu basavye hari beef ni hacha haba concert who is the best nani mkali akarorero mahakogwe concert ya Lolilo Big Fizzo izo beef bakora bazikure mw'inote haro gucreate beef n'ibindi vy'inzigo je sinibaza ko beef hari ikimaze ahubwo beef irica igikuru nuko hoba beef y'ivyunguka tuyikuremo amafaranga nawe beef genda uko atacizanye rero je ivyo vy'ama beef sindabihagara ko cane ngo Fizzo ngo Lolilo kiniki je shaka ko Lolilo Big Fizzo boza barakora concert barazokora concert yise The Legends Big Fizzo Lolilo bakora ibintu batazi Big Fizzo na Lolilo bakora ibintu batazi beef isiguriki Fizzo yamino naca rondera Lolilo bakore concert yaba legend urabi bajya mahera hama barikizo beef atacho zinjitse. Hello bakunzi ba Gatech TV, this is Mr. Vibe. Ni Mr. Vibe wonye azananye umunezero na vibe. Haha, ucumenye yuko imbere ya kamera ya Gatech hari gisasu. MC Machad. Icyamamare mu busesangutse. Ntuzane babandi ntarinze kuvuga ariko ubonye yishikiye hariho ikintu kanaka abagiye kuvuga. Machad. Salimia watu bro. What's up me people wagwani. Puro. Shoba MC Machad the Dora Capital makala mamuchichi 7 katishi katenda loda kapuri desa shada balola bati amorani fire bari botoka katibanka tura kar comedy master the bottom of the best fight no friendly so the bubble in the mani bana you know what it is up the baramutse abantu mwese mukurikirana yaga tech ndabemera sana murabizi nasindu uyu munsi ndumuntu uyu munsi agiye kuri TV yine yiwacu ni ya family je ndameze neza bro. Bro urazi ko tugukunda nkana kweli? Yes. Naje ndabemera man turakwemera sana kandi turagufana uri umuntu watanguranye natwe bro. Nanje ndabemera sana cyo gituma mundonde umwanya wose bandiziye. Yes, thank you. Muri kino gihe nturi kuraboneka. Kuva je nakurondeye kuva mu kwa gatandatu turavyibuka. Mumbura man. Igo. Ariko ndagutoye muri 2026. Nibiki vyagutwaye bro? Kumbura si bibi. No kundonka si bibi. Ikiza gusomba vyose nuko ndondera ari kintu ciza ngira nshikiriza abantu kintu cakamaro apana kuvuga vyari byo vyose nivyo vyiza cyane kubera iyo gumye wiyereka abantu atakintu kizima kigira kikuvemwo ntabwo bibonekaniza ni benshi bandondeye mugamvuga ati no kindi naco nari busy no gukora ama concert agiye atandukanye ibiteramo zindi busy nakazi kanje urazi ko sanze ndumumenyesha makuru nkaba mu MC ibintu nk'ivyo musanze mubize rero ni vyiza kuza imbere y'imbuga hari ikintu gira wungura abantu apana kuje imbere y'imbuga uje gutama jambo kubera ico kintu gitevye ko mbega hari umuntu wobo uzi yataye amajambo mu bintu bitagira ikimazi barazi gutanga impanuro nta kibazo barahari hari ukuntu barondera abantu ama content canke bashaka amazina kumenyekana muga mu ndakunda umuntu arondera izina mu bikogwa bana guterana amajambo ku mbuga ikiniki namwe ni mura mubakirwa sanga umuntu ikiniki ugasanga ama content atari navuga ivyo bintu ni ibintu bafundikanya mugabo uri kurubaka izina ni ariko Machad hari abavuga yuko bibaryohera kandi abantu ntituryoherwa na bimwe muga ntimuce mu vyamamwe fo change mugakora ibintu biri serious gukeye utuntu si bibi kugira abantu babandenye baryoherwa no uri mu macunga bihe mugabo si byiza ko twama tubesha abantu ku mbuga rimwe sometime murashusha imbuga ni bien ndabikunda mugabo ntitubigumemwe ibintu byo kubesha abantu ingufisi ikintu akazi uri kurakora ikintu uri kurerekana cyangwa uzusesangure music vyo bavyiza cyane. Thank you. Ariko sindavyanga. Nizere ko biyumvise. Muga sindi bayi. Nituvyamiremwo ariko bizane vibe hanyuma bihere. Hama
hazi ibintu vy'ibikorwa Wow, tubona wow. ibintu biri namba kiriko yagize ibi namba fizo yagize ibi namba nakagize ibi tugende tubakoresha ibigano canke umuntu usane ari hasi yakoze tumuduzi yakoze utuntu twiza kiniki mu murondere mu dushire ku mbuga batubona ibintu nyene biri ku murongo content ya only. Reka nizere yuko impanuro muduhaye twazumvise kandi Ndazahaye mwebwe gusa ndazahaye umurundi wese umuntu wese ari muri entertainment. Wow. Ni MC Macha dubona iyo ageze kuri stage abantu barajugumira. Yes bro, burya ntavyo waruzi. Wapi? Nirihe banga ukoresha kugira abantu bakuravye bumve yuko banezerewe nyene bumve ko hari umuntu ari imbere yabo. Ibanga rya mbere nuko nifite confidence mu byo nkora. Navuga ko ibanga rindire hari no gusehenga. Ikindi naco ukabifata nk'umwuga muri ukavyiyumvamwo biraryoshe ko ikintu wiyumvamwo kandi ukaba wifitiye icizere. Iryo ni ryo banga gusenga icambere. Nta birenze ivyo nta bindi bintu nkoresha ariko Imana igwihaye igikundiro mu bantu ijye uvuga canke ivyo ukora ugasanga abantu babikunze canke vibe yo bayikunze abariteka ku Mana ntabari jewe ntabwo abari ibintu bisanzwe bro ariko ndavyishimira ko banyakira kose kindi mfata akazi nk'umuntu ari serious urakagira ki wawe nyene namba narose bitera mu mwaka wa 2025 ni kubera akazi ndagakora ndi serious ndagafata nka kiwanje ndagakora vuga ati ndashaka ko nabantu binjira mu gitira mu babe benshi ngiye kuri mikro ngavuga ati wowe uri hanze wanse kuriha kada yo sanga hari abantu bari hanani kwera wavuze ko jya jewe mpawe ngiye kuri stage hari abantu baza bakarunguruka igiteramo bayibaza ati ngo yongo caho mvuye ngo nta bantu uya ndavugira kuri mic ati yo ibintu birakaza birashushe bigize gute urumva hagiyemwe performance nawe urumva candenza amana ikintu uzogikora nkuko ari ci wawe ntugikore kwera ngo baguhaye job aho umva uzofata abantu ukoze ikintu kikurimo ugikora neza sana. Nayahe mahera MC atotora kugira akore ubu MC amahera notora amahera ngaburira akagira icamariye muri jenda yatora kandi amahera aba menshi aba make ku muntu sinza kuvuga ngo nayanga nganuko ariko amahera yo ntunga jewe akagira icafashe jenda yatora wagira uyampa. Oya abantu benshi baba MC barakunda kwidoga gahari nakoranye ikiganiro nuwo ntavuze aravuga ngo jewe nanje kugira ashobora gupromotinga ntuze concert nuko nanje bazoba bampemvye ayangana n'umuririmbyi bivana n'izina afise umuntu afise izina ringana gute kugira avuga ivyo influencer none n'umu biva ibintu akora biri serious kubera abantu bose hari ibintu bakora bagace bita ngo aramamaza ngo ni watuma ibigani amakonsera azamwo ivyamamara kwamamaza n'ibikorwa canke ngo abantu bakaza ari kwamamaza n'ibikorwa biratandukanye bro uzurabe hari abantu bafise amapage menshi hari umuntu naho yo zitazose akiruka mwibarabara azoronka ama views menshi abo ikintu kikuvamwo nico kikugira umukozi man nico gituma abantu baza none jewe umpaye ishonda yamamaza uravyumva ejo uzondondera nayamamaje uravyumva ciye ntega abantu ngo urumva ngo jewe ngutagize ibi nibi canke abajene twafashije abana dufasha imiziki mu maradio ndomumenyesha amakuru mu MC tukabafasha nkavuga ati wewe utampaye inoti sindakwamamariza indirimbo canke sindayivutse ese kumva iterambere rizoja he canke we nawo wishaka kiterambere uvuze ngo ushaka kunganya amahera n'umuririmbyi wewe wasohoye indirimbo zingahe kugira baguha amahera ngana umuririmbyi yarera video ya 5 million 7 million 10 million yes ariko motive yatanze ngo iyo umuririmbyi ngo abaririmbyi ba kino gihe ngo barabatumira ariko ntibapostinga meme afishe ngo ayishire ko ni sahimwe bikamubabaza rero ngo nawe ngiyo ngo ayishize ko ngo bategezwa kumuha ivyo biravana n'amasezerano y'abantu amasezerano mwagiraniye canke sininjire ku giciro ciwe biravana n'igiciro afise bimuhumuriza canke bimuteza imbere simpaka rero umuririmbyi apostinge afishe bamushize ko umuririmbyi ategezwa guposta bivanye n'amasezerano mwahanye ata amasezerano arashobora kugira kutabiposta nta kusaba afise yes acha tu namba kunda kazi yo biposta kugira ejo azoro nk'idiri kubera ni waposta ibintu vyawe ugiye muri diri kanaka namba je bampa amadiri ikintu ushizemo ubunyene ca ndagiposta kimpembera ushaka okay
sindina gukimembere nawe muririmbyi bakazoguhadira nturinde ngo baguhembere kuguposta posta kugira abandi bagume bakurondera bijya bintu tumushizemwe aravyitwararika iryo ni banga kandi abigira vyiwiwe impanuro zikomeye posta bivana n'imibereho yoce nk'ivana nakundi cyozi wiyo sinshobora kumwinjirira nayo yose miliyoni 100 biramusha n'ivyo ashaka gushikako reka nizere yuko uwo muntu yiyumvise. So acha tuendereye dufise bifu iriko iraba hagati y'abantu babiri ni Big Fizzo na Lolilo. Ino bifu ivugwa yuko imaze nk'ikintu c'imyaka 5 sinzi ngirano banihenze. Wowe uri kurasesangura umwe akavuga ati jewe ndi legend uwundi ati wapi uwundi ati jewe ngeza aha uwundi ati uri kurabiraba bino bintu byavuye kuki mbega biko biganisha he umuziki ndundi kintu maze ko n'umuntu wese yigira umuhanga yigira ko ashoboye cyo ni cambe ikindi ahi wacu mu Burundi umurimvye ashaka kuba umwe ashaka kwerekana ko ari warenze uyundi uravyumva so wagufashije uraza kumwibagiza ko yagufashije kandi yaragufashije ivyo bintu birahari rero ikintu kihari izi bifu zihari uza gusanga ari izikuri urazi gituma bifu jewe nkunda canke nemera ndakunda bifu uza gusanga umuntu ayitisha amahera tube nko hanze bariko baratwereka karorero hari bifu ntaci haba concert who is the best nani mkali akarorero mahakogwe concert ya Lolilo Big Fizzo izo bifu bakora bazikure mw'inoti abafana baje uruzura nk'ubu Lolilo na Big Fizzo bakora concert ubaziko babura abafana boza benshi muri concert kandi boronka inoti boriha cyangwa izi bifu zabaye zabasatura zaba Fizzo zagiye uko nyene nta mahera bazikuyemo rero nk'impanuro abantu bakora bifu dukore bifu tuyishaka mw'inoti bifu na mahera aho wacu mugaye igituma ari bifu zukuri nta mahera tuzikuramo uza gusanga naka bagize bifu uza gusanga badasangira no kuvuga foto Lolilo ariko arasangira na Sado Lolilo ariko arasangira na Sado bica nk'ina Fizzo hari kera uza gusanga bagirizanye uburozi uvuze Satbi cenibuka igihe kimwe Benturo ariko aravuga ni kiganiro yahaye umumenyesha makuru Gucci akavuga ati burya Satbi barafitaniye beef na Big Fizzo kandi iyo beef imaze igihe aranaduha karorero avuga ngo igihe kimwe Satbi yabonye na posting ifoto ya Big Fizzo kuri stat acamara tuzogwa muri toilette ari nde yabwiye unduko Satbi yabwiye Benturo ayo makuru muri office igihe hari muri bendi ayo makuru yavuye kwa umuntu arinze abivuga kuri televiziyo nivyo dufasha ninde yabivuze rero tugeze kuri urwo rugero kuko abantu umuntu ashobora kuvuga ico kintu mbega bifu ibigeze ngaho ubaza yuko ishobora gukurwaho niki ico ikuraho tumenye bifu niki mbega bifu izakobera mbega haro gukreya bifu n'ibindi vy'inzigo rero no saba abantu bariko badukurikirana canke abasani badukurikirana je sinibaza ko bifu hari ikimaze ahubwo bifu irica igikuru nuko hoba bifu y'ivyunguka tuyikuremo amafaranga nawe bifu genda uko atacizanye rero je ivyo vy'amabifu sindabihagarara ko cane ngo Fizzo ngo Lolilo kiniki je shaka ko Lolilo Big Fizzo boza barakora concert barazokora concert yise The Legends Big Fizzo Lolilo ariko ivyo wifuza bo ntavyo babona bakora ibintu batazi Big Fizzo na Lolilo bakora ibintu batazi bifu isiguriki bakora ibintu batazi kandi umwe avuga ati jewe ariko arandenganya wonde niba bishire kuri terrain nivyo niko ndashaka babikuremo amafaranga Fizzo yamino naca arondera Lolilo bakore concert yaba legend barya amahera hama barikizo beef ataco zinjitse bifuza kuvuga ngo nako ngo yafashije ibi iki sindatwinjira mu ico gisi ho narindi utwo du beef ngo nako ngo yagize ibi no vuga vyinshi mugasi shaka kuvyinjiramo kubera bafise bona utundu tuntu tw'indana hari gusanga hari uvuga ati naka ntamuvuze jewe simvugwa Basanga rero nk'ubu Satbi arashobora kuvuga ati je kugira iwana mweno misi ndiko ndavugwa reka mvuge Fizzo canke Fizzo ati je ndiko ndavugwa reka ndamuca ko zisatura muri abo babiri ninde uvuga undi kugira avugwe
kugira avume cyane basanzwe bavumye ico ni cambere ahubwo uwo vuga undi sishaka kuvuga ngo ni naka ahubwo baravugana kugira ngo umwe akavuga kugira ngo abapromoter bace ariko bobo ntibarikora muri iyo way muga way no basaba sinde baze barakora ama concert mu mabifu yabo amabifu ashushe bace organiza igiteramo byo bavyiza sana tukumenyereye nk'umunyakuri ninde muntu ari kararenganwa muri zino beef sha muri kino gihe kweri Lolilo dore ndamusengera ku Mana akoze akantu k'akaherere baba bagatoye kuri page rero umwegereye urana kumengo nawe nyine abantu bose baba aba promoter kandi bose bamupostinga kona kantu kabi kitubona kwibibi Lolilo ahubwo tubone n'ivyiza yakoze Lolilo yazamuye benshi Lolilo yarigeze kuba hit rega nubari hit man nuko management zo ngaho iwacu ziragoye Lolilo yaruse mu manager mwiza no muririmbyi mwiza sisi kuri aja mu makonseri ukabona igena ririmba zabe mama twizande bro usanga abantu basavye ariko aragirizwa kudaha agaciro k'icari Lolilo yes ni kubera kurondera ubugari mu frere none rero warondera ratio baza gusanga no bukonsere buto butabwitaba mugafite management mupangira inzu kamuhana imodoka n'igitoro uza gusanga ivyo bintu no kumubona Lolilo nkube kubita umwaka wose yigaraniye ahantu garuka ari mushasha rero ni kuba undi uzosanga mu buyenzi umusanze muri za konsere za hari yari bamubonye mu rumonge ariko aratamba konsere ahantu hagize gute no ivyo birenganye nabo bafizo bavugwa canke nk'abantu mengo bari hejuru canke bande basabye canke bande sivyo nuko bifunga amana nta konseri yose bajamwe fo rero ko tureka kumurengera wene niwe yipambana ko wenyene ariko Machado ibi bintu mengo bivuganya kababaro bro birambabaza amana kuko tutibuka ivyo yakoze vyiza twakoma do posting ibintu bibi gusa kuri Lolilo kandi ari wigeze kuvuga ataha yopfa bo bivuga afuye Lolilo bazovuga ibintu vyiza kuri we ariko akiriho akanya kihari akora akantu gatoyi katameze neza baca baposta hari aka video mubabarire ararushe vrema se abarganiza ama concert ze muri ama concert Lolilo akomeye ujya kuri vibe mas kumubona yes akoze concert n'umuntu ubona yuko ashiramo inguvu n'imyaka yiwe afise niwo bimuha yuko akoze concert abantu bamwitabira ni benshi urazize zabiye mu matwi ndagarutse kiriya gihe azi kubisuba abantu bakuze barasara n'ugwaruka agacitsamwe n'izuba Lolilo n'umuntu munini mane apana kumufata nabi nihe message woha Big Fizzo ari mu bantu bagira urukundo abaririmbi sivyo pana kuvuga amaherere gusa n'ibintu vyiza tuzisura bivuga tinakarameze uku nivyo bintu novuga kindi naca abaligende bagwiza ibikorwa bakora umuziki ujabuka pana yamizi kandi bavuga ko bahejeje bobo basigiye ibere baheza kuyisimana bahejeje badamuri ntibaje inyuma yabo kubera iki bone bakoze ibirenze ivyo bakoze kandi nubo baciruka ntibicare ngo bahejeje kubera iki bari kiba baciruka bacha Davido baciruka ni benshi bariko bari bakibandanya bakora ahubwo dukora ibintu ego hari ibintu dukora canke ibintu twakoze muga umengo nta nguvu twabihaye canke nta gaciro twabihaye ni babandanye bakora bondera amakorabo yakure kujya Natasha bikora bakora ibintu nyene biri turabika umuziki biri haye jabuka byo baviza sana Machado man Big Fizzo aheruka kuvino avuze yuko inyuma y'imyaka 2 atari mu gihugu c'u Burundi umuziki ntawo washitse naho ugeze wowe majambo wayakiriye gute bro naco ndamwagiriza Big Fizzo naco ndamwagiriza wewe narashaka kuvuga ikintu sivyo uko ashaka afite uburenganzira nkuko undi wese yobivuga nanje ashaka kuvuga uko nshaka ko yandafitiye uburenganzira ntatuse umuntu umuziki urashaka kutateye imbere kuriwe uko abibona sikosa muga muri rusange tuvuze mu bafana canke ku muziki nkavugira abandi baririmbyi sivyo nkavugira kuri bo ijambo aba yaravuze kuri bo ryone novuga ko nta kamaro ryo barifise kuri bo ahubwo bone barakoze
sindamwagirije ngo yavuze nabi ni kuri we ariko kuri jewe abaririmbyi barakoze barakoze sana mu ijambo rimwe sindamugwanije ngo ivyo yavuze nibi mengo uri kuramutinya ni ivyiwiwe yavuze ivyiwiwe nanje mvuze kubwiwanje mbajije nka jewe muri uyu myaka 2 bro twarashaka kubona abaririmbyi b'abanyamahanga baje ngaha abarundi bakurira mu biti abantu bose bigira ngo abapromote kandi waba wakavuze mugabye twarabigwanije ku mara yego vrem umuziki wo hanze uragenda fye kuva kiya gihe ariko uyu rero kubona tabibonye Big Fizzo yuko n'abafana twabakuyemo ibyo gukunda abo hanze umuziki ukaduga atangura kuja ku mamiliyoni y'ama views imiliyoni 5 10 kakano ni yakavuze kubwiwe naco bitwaye mugabo ariko aragiriza abagaze neza umuziki waraduze ku rwego rudasanzwe yes ariko aragiriza n'abaririmbyi bahano yuko batazi gukora live wewe ayishoboye ako kantu nawe mengo hari ico yavuze kirimo cukuri ico yavuze nico urumuririmbyi ushobora kuja mu higanwa mu bindi bihugu babwira ati bona tuvuza live uco taha man hari umuririmbyi ntavuze izina ngaha mu Burundi ndetse kuja muri competition wana cayisinya live burya yahatwe guturika mwizosi ngo yo mama ijwi ntari metriza sindamuvuga izina kandi arafise arafise izina hari abapetinga bafite indirimbo ziri hit sindabavuza amazina turimbo twiza mu kumubwira ati woga ko bita live squatter kandi indirimbo zabaye hit sindabadondagura murabazi ba peti bafite indirimbo zivumye nabo bafite amazina muga live ari ubusama ariko nk'umMC Fizzo ndamushigika ico yavuze ni ciza bien sana mugabo udashoboye live ko turondere ubugari wikorera ibyo bintu vyo namba ufise impano ko ubishoboye nakuri live ni vyiza ko utabishoboye nabandanye yiteza imbere mu vyo ashoboye mugabo muze muragerageza ama petition menshi man hari haberirimbyi baririmba tera twiruke abo ni nkabande bararonka amashu abo ni nkabande sasa kandi bafite n'ama views menshi ndabakubwiye nk'umunyamwuga ntavyo ndakubwiye rero shaza guhagarara kwa Big Fizzo yababwiye ikintu ciza n'abarigenderega barimwo batazi kuririmba live barimwo benshi mugabo ivyo biba vyaraheze biba vyarageze kure sa ariko bavuga kagu ushigeke ikiye Fizzo ni gwige music live ariko Machad jena ninzo umuntu akubise indirimbo ikaba vira igahiting abahejeje ivyo vya live none ntibazomukenera ejo canke akajantu baririmba ku bikoresho umuziki ntibaheza uguma wiga tugana ku musozi yoyo turi muri 2026 nihe wipfuza nk'umusesanguzi w'umuziki ndundi nihe wipfuza yuko umuziki ndundi ugera bro aho nifuza umuziki w'u Burundi ugera ahubwo ndavyifuriza abasanzwe bawukora ndifuza ko umuziki we ngaho uri uyu munsi aho uri ni heza twarakoze ibishoboka amenyesha makuru babandanye bashije imbere umutima babandanye bitanga baritanga hama basani ubaha aba journaliste arabasana usanga ateye imbere ace yibagira aba journaliste iyo ngeso barayifise ico nifuza bagiye hamwe vyo ukunda ko umuziki ushika kure hama basanzwe bo organize ibiteramo baze bari hagacira umuziki wo mu Burundi abasani bo mu Burundi ndifuza kubona abantu muri rusange baba legend badahuza bahuze hama habaye beef bazikoremo amafaranga nko hanze baje organize ibiteramo ivyo bizoduza umuziki w'u Burundi ico nifuza kubona umuziki w'u Burundi mbonye Diamond aje gusaba collabo mu Burundi ndifuza kubona aba Davido baje gukora concert mu Burundi aribo bavyifuje apana twe kutuvyifuza baje gusaba collabo mu Burundi aribo bavyifuje apana ko twe tuvyifuza iyo niyo ndoto nagize kuva ntangura gukora ibintu by'umuziki kuva ntarabo mumenyesha makuru kuva ntarabo mu MC izo nizo ndoto mfise kenshi kandi nama ndota ego umuntu ashobora kurota ibintu aryamye muga mu vyiyumvira umuntu uhorana buri munsi urashobora kurota ivyo rose bigaherera ngaho muga kijya ciyumviro niyo ndoto ikomeye gusumba kurarura rota ico nico ciyumviro ngira gusumba kurota man nuhe muririmbyi ubona ariko abikora neza muri iki gihe ni bose ahubwo barushanya amashance kuko umuziki ni chance ntabwo ukora kubera ngo ushobore urenza abandi umuziki ni chance Machad turiyaze neza no kubaho ni chance je mwari mubitse gutunga ni chance kubaho ariko gupfa si chance n'umugambi byose tubibamo
Wow. Murakoze Wow. cyane abadukurikiranye ndabubaha yagateke. Thank you, Bandanye bro. mutera imbere. My name is MC Macha de Dollar Capital. You was together with Mr. Yeah. Vibe. And I'm nothing without you. Nacho no batamwebwe. Kandi nacho nzo batamwebwe. Cyo gituma ndabubaha sana. Thank you, bro. Reka tubasezere tuvuga ngo ciao ciao. Big up, son.